Nongere nsubire mu izina ni Twakizimana Jean Pierre nkabandongoye ishirahamwe Santé pour tous Mboneza. Hama iki kigo twakigendeye kubera batwituye baradusaba yuko basanzwe bafise abagwayi, basanzwe bafise abantu bamerewe nabi gusumba abandi. Hama twarumvise akamo, ico gituma twaje ngaha twazanye utuntu dukeyi mu byo dufise kuko nabandi barabikeneye benshi. Mugabo twabemereye yuko tuzoguma tugenderanira batwituye, tuzoguma tuhaza nkuko tubikorera n'abandi, kandi twababwiye yuko dukorana mu maserivisi atandukanye. Dufise iby'abaganga, dufise abizeye ibyo kubaka, dufise abize iby'uburimyi n'ubworozi, dufise ibijanye n'ivy'amahoro. Abo bose turi kumwe, turabajene bakorera bushake. Udukeneye wese arashobora ko twitura. Dukorera kuri Avenue Moso nimero 14 muri Rohero ya kabiri. Nibaza rero yuko udukeneye turi libre nkuko no bivuga, umwanya turawufise, turacari bato. Nibaza ko atakibazo na kimwe kirimo. Ego madogene kigo muza yakemanyi byaho kemanyi kwa kagizwe n'ibiki. Aka gakemanyi kagizwe n'ingaburo, mu Gifaransa bavyita amasupu mixed. Hanyuma bisanzwe biva mu gihugu ca Canada. Ni ibintu duha abantu bamerewe nabi mu bintu bijanye no gufungura kugira ngo barekipere n'ingoga. Hama tukaba twongeye tukazana n'imiti, turi kumwe n'abaganga, twazanye imiti y'amavitamine ku bana kuko nabo nyene twasanze bayikeneye. Ibyo twabigize turiko turazunguruka ahantu henshi, ahantu hatandukanye, dusanga yuko ntibakeneye ibyo abantu ntibakeneye gufungura gusa, ariho n'ibindi bakeneye. Nico gituma mwishirahamwe ry'iwacu dufise ibisata byinshi bitandukanye. Dukora ibintu bitandukanye, twigisha ibintu bitandukanye, n'inyigisho turazitanga, ni mu mashuri turabitanga, ni mu bakuze turabigisha ibintu bijanye n'amaresolution de conflit, ngene abantu botatura amatati hagati yabo n'ubutavyize akabimenya ingene ashobora kumvikanisha umuntu n'uwundi atanze kugena muri sentare. Ibyo byose turavyigisha, haba mu maeglize, haba mu bigo by'abanyeshuri, haba mu bigo bisanzwe by'abantu bari hamwe, haba mu mpunzi, bose turashikaye. Hari ibigo canke abashaka canke abaguza tunga bafise uburyo ariko tubafashama cyangwa ibigo ngibi byakamwe batera kubaranga. Akamutu batera ko batera yuko bogira umutima w'urukundo, hanini bogira n'ibintu bita guca bugufi, kuko iyo uciye bugufi urabona no ukenye ukamwegera. Iyo uciye bugufi urabona no umerewe nabi ukamwegera. Rero nibaza yuko umaze guca bugufi ibyo bindi byose urabibona. Umaze kubibona nibaza yuko ata muntu numwe wo kwirengagiza, kandi nashaka ndabatera kamo yuko nta muntu numwe ashobora kuburisha atanga. Naho uburisha utanga utanga impanuro. Rero nibaza yuko nk'akamunotera abene gihugu bose, abantu bose bari mu madepartement atandukanye, yabara amashirahamwe atandukanye, nashaka ndabatera kamo yuko bogira umutima w'urukundo, tugakundana mu minsi dusigaje ku isi, tugafashanya. Hama nibaza yuko nkuko babivuze yuko twese turabakristo ngaha, tukazotaha ijuru twese atanumwe avuyemo.